birashoboka yuko hari abantu bagukengera bivanye n'amashure wize, birashoboka yuko hari abantu bagukengera bivanye n'ibihe by'amadeni wabasavye ukaba utari kurabishura kubera ibihe bitakoroheye, birashoboka yuko hari abantu bagufatira mugwara bakakuvuga uko bashaka bakaguhindukiza kandi ukemera kubera atakundi ubona wobigenza, ariko umwami yavuze muri iyi ndwi bamenyereye kuza bagucokora, bagiye kuza basanga ivy'Imana yari yaravuze vyashizwe mu ngiro, batangure guhindura amajambo mu izina ryayo. Imana ikora ikintu gituma bamenyereye kugucokora bahindura imvugo mu izina rya Yesu Kristo. Ndashobora gutanga itangazo gato. Hallelujah. Hallelujah. Umurozi wese n'abakozi biwe n'abakorana nawe bakinda bagaramye, bakindisha umutwe, bakindisha amaboko, nta kintu na kimwe bafise bakora muri indwi mu izina rya Yesu. Iyo umwami yavuze ibindi bintu byose biraceceka. Hallelujah. Umwami yavuze imiyaga n'imipfunda bitegerezwa guceceka mu izina rya Yesu. Umwami yavuze abarozi yabambuye ijambo mu izina rya Yesu. Hari abantu bari hano baza gutangura kubona ubuzima bwabo bufunctiona kubera bari bafise ijambo ku buzima bwabo. Umwami yabambuye ijambo mu izina rya Yesu. Nimba wizera kuri mutera hallelujah. Hari ibintu vyahora binanirana, hari ibintu vyari bigoye, vyari bikomeye, was a stronghold in front of somebody, ariko umwami yategetse, kandi yategetse umuyaga urumvira, amazi aracereza, imisozi irumva, ibiyaga birumva, inzuzi zirumva, ibiguruka birumva, ivyo hasi bikumva. Iyo umwami avuze biremera. Tela hallelujah. Bishobora kutazira rimwe vyose 100%, ariko kimwe ku kindi umwami yavuze hari bigiye kuguruka n'izina rya Yesu. Telini hallelujah. Mushaka ko umwami muza kumwumva mwijwi giwe. Imana tufashe cyane gose. Hallelujah. Uyu munsi hari abantu baza kumva Imana for themselves. Narababwiye iyi ndwi ni indwi itandukanye cyane gose. This week is very different. Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Uyu munsi hari abantu baza kumva ijwi ry'Imana. Muraza gusohoka no muri ko murashakinga, muri ko murajugumira kubw'ubuntu bw'Imana. Hallelujah. Ndavyiyumvamwo, je ndavyiyumvamwo. Nukuri ndavyiyumvamwo, ndiyumvamwo ubuntu bw'Imana. Ndiyumvamwo mwemuye. Ndavyumva kabisa. Reka dusome ijambo ry'Imana. Samuel wa mbere igice cya 17 ku murongo wa 22 kugeza kuri 25 niho tugomba gusoma. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, Imana yacu ni Imana idasanzwe. Our God is a supernatural God. Ni Imana idasanzwe ku rugezo rwo hejuru. Ariko mbere ko mvuga ubutumwa, Elize hagarura ndakubarire what Imana iri kirambariye. Haguruka. Ndiko ndabona Imana ihagurutsa umuntu kugumufasha w'umuryango wawe. Kandi ndiko ndabona imhemu y'inzara n'ubukene iri kirabangamira cyane umuryango wawe. Imana irambariye ni muri uyu mwaka wa 2026 guhera mu kwezi kwa gatatu tugiye kwinjiramwo, uzoza ubona abantu babura amahoro bakuzanira amafaranga. People give me money. Amerika izokugurura amafaranga ku bwawe, Canada izugura amafaranga ku bwawe. Ndiko ndabona n'ayandi mafaranga azova muri Australia aje mu biganza byawe. Nimba udafite rikomera Imana amashi menshi cyane. Imana ikirambwira ngo ndakubwire ngo abana bawe baziga, kandi baziga neza, kandi baziga ku mashuri meza. Nta muntu ari hano yotera hallelujah. Imana izohagurutsa abantu bisharja abana bawe babigishe, they will pay for them.
babarihira amafaranga y'ishure. Imana izogukura ku mutwaro wo kurihira abana amashure, kuko Imana izohagurutsa abantu bakurihira amafaranga y'amashure y'abana bawe. 2026 Imana yo mwijuru yuguruye umuryango, nawe kugura umuryango mu izina rya Yesu. Nta muntu ari ngayo tela haleluya. Guhera mu kwezi kwa gatatu amafaranga ya mbere uzotangura kuyajya very soon. Reka tubandanye n'ijambo ry'Imana. Dusomere Samuel wa mbere. Nanimuze ngo our God is supernatural God. Imana yacu ni Imana idasanzwe, ni kintu kidasanzwe kandi kidashoboka kugendana n'umuntu adasanzwe ngo ugumure umuntu asanzwe. Ni kintu kidashoboka yuko umuntu adasanzwe ashobora kuvuga ijambo hejuru yawe ngo nawe ibintu bigume bimeze ugusanzwe. Ni kintu kidashoboka yuko umuntu adasanzwe akora ibidasanzwe, akora ibintu bikomeye, ashobora kuvuga ko ikintu kigomba gihinduke ku buzima bwawe ngo ibintu bigume bimeze kwa kundi nyene. Prophetically, mu izina ry'ubushobozi bw'Imana isumba byose, umwami w'amahoro yavuze hejuru y'ishengero rya Repentance uyu munsi, akora ibidasanzwe, avuga ijambo hejuru y'ubuzima bwawe muri uyu mwaka. Ugendere mu buzima budasanzwe mu izina rya Yesu. Utangure kuririmba bidasanzwe mu izina rya Yesu. Utangure gukora bidasanzwe mu izina rya Yesu. Ndabona abantu inyuma y'aya masengesho bazoronka abantu baza kubabaza ngo ubigenza gute, how do you do it, ubikora gute, ubigenza gute ngo ugire igikundiro ku bantu, ubigenza gute ngo influence abantu, ubigenda gute ngo convince abantu, ubigenza gute ngo wumvishe abantu ibyo ushaka kubumvisha. Umwami wacu ntasanzwe kandi yavuze kidasanzwe hejuru ubuzima bwawe, kandi ibintu bitegerezwa guhinduka mu buryo budasanzwe kubera umwami adasanzwe yavuze ku buzima bw'umuntu. Abari ngaha barihe batere haleluya, teri yindi haleluya. Umwami adasanzwe avuze ijambo ridasanzwe hejuru ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Yavuze ko ibihe by'agahinda bitegerezwa guhagarara muri uyu mwaka. Yavuze ko ibihe byo kunanirwa bitegerezwa guhagarara muri kuno kwezi. Hari abantu bariko baravyakira. Yavuze ko ibihe byo gutera intambwe bitegerezwa kuza ku buzima bwawe. Uraje guheza gira hagara ndakubarira ikintu Imana mbari egera hano. Can I prophesy? Can I prophesy? Can I prophesy? Imana yo mwijuru muri uyu mwaka nyene turimo, niko ndabona hagati mu kwa gatandatu mu kwindwi, Imana yo mwijuru izoguhanagura amarira warizaho abantu batabona. Imana ikirambwira ni wagwanye intambara mu mwijima kandi nta numwe yagufashije iyo ntambara, ariko Imana yo mwijuru irambariye ngo ndakubarire ni igihe cyawe cyo guhozwa amarira. I'm seeing an angel. Niko ndabona umumarayika tumwe n'Imana, marayika yabwiwe n'Imana abwira Gabriel, arabwira Gabriel, niwe ushinzwe ibisubizo. Janira igisubizo, Janine hari igisubizo Imana yo mwijuru ije kumanura ku buzima bwawe. Ubuzima bw'umwijima na confusion muri 2026 Imana yo mwijuru igiye kubukuraho winjire mu muco wa izina rya Yesu. Imana irambe ngo ndakubarire muri uyu mwaka izogukura mu mwijima igushire mu muco. Uzohura n'abantu benshi batazogutahura. No one is going to understand you. Nta n'umuntu n'umwe azogutahura, nta n'umuntu n'umwe azokumva, ariko Imana yo mwijuru izoguhereza ubwenge. Kandi guhera uyu munsi indoto zawe zari zahagaze wari ukirota, ariko Imana igiye kukubwira ikintu kimwe ku kindi guhera muri iri joro nyene, from the night of today. Hallelujah, hallelujah. Ndiko ndabona mu ndoto yawe uzoza urota abantu bicaye bariko barakuvuga, ugatangura kumva ivyo bariko baravuga. Imana yo mwijuru iguhaye marayika azoza kwibira akabanga mu ndoto zawe. Uzoza wicarana n'abantu bazi ko ari babi kandi bariko baragupangira inabi, ariko ibintu byose bazoba bakoze wamaze kubimenya, nta na kimwe bizogutwara. Imana yambwiye ndakubwire ni nyarucara zovamwo ihanga rikomeye. Ndiko ndabona mu myaka iri imbere umudame aduza amataye n'amaboko akaza hano ari manini cyane.
uyu mubiri ntago ari uwawe. This is not your body. Hari umubiri wawe Imana igiye kugusubiza vuba cyane. Hallelujah. Komera Imana amashyi menshi cyane. Ntago turasoma. Samueli wa mbere ibice 17 umurongo wa 22. Ndio. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Dawidi yumva Goliyati acokora Abisirayeli. 22. Maze Dawidi abitsa ibyo yaragemuye usigarana ibintu by'intekera, ariruka aja mu ngabo, aramutsa abakuru be, akiriko arayaga. Hari ijwi numva ariko rirankoroga cyane. There is a man, hari umugabo ariko aradukurikirana kuri YouTube. Usa umudame afise inda. The spirits are trying to remove the child. Imwemu mbi ziriko zishaka gukura mu mwana. And this week muri indwi nyene, muri indwi ndiko ndabona ku munsi wa 4 uburibwe bwinshi cyane buhaguruka mu gitereko kugira ngo umwana ashobore kuvamwo. Ndiko ndabona inda iri hagati y'amezi 4 n'amezi 5 like that. Imana yo mwijuru iri kirambarira nti guhera uyu munsi iyo mwemu mbi irahagaze mu izina rya Yesu. Uze kundondera sengera amazi yo kunyuze kuyamuhereza birahagarara kubera ko nubu ndumva kafisa amadurele menshi. Dusomere tuvyaguruke dusome ijambo ry'Imana. Tangura rero neza. 17:22. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Dawidi yumva Goliyati acokora Abanyisirayeli. 22. Maze Dawidi abitsa ibyo yaragemuye usigarana ibintu by'intekera, ariruka aja mu ngabo, aramutsa abakuru be, akiriko arayaga nabo, wa muhizi w'umufilisitiya w'Igati yitwa Goliyati asokoroka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangura ugeze kuri 25. Ndiyo. Atangura kwiyamamura nk'uko yahora. Dawidi arabyumva, Abisirayeli bose bamubonye bacika ivuto barahunga. Abisirayeli baravuga bati ntimubona uriya mugabo aduze, aduganwe no gucokora Abisirayeli nta kindi. Umuntu yomwica, umwami yomugororera byinshi. Muvyagi naho burageza ngaho muvyagire mu izina rya Yesu. Hano turabona umugabo yitwa Goliyati. Goliyati yari yarabigize akamenyero gusuzugura Abisirayeli. Goliyati yari yarabigize akamenyero gukomeretsa Abisirayeli. Goliyati yari yarabigize akamenyero gukengera Abisirayeli. Goliyati yari yarabigize akamenyero gufatira mu gwara Abisirayeli. Goliyati yari yarabigize akamenyero gukomeretsa hamwe no gukengera Abisirayeli kubera ko yabona ari umuhizi w'inkomezi, kandi ntiyabona ko ari umuhizi w'inkomezi gusa, ariko by'ukuri yari umuhizi w'inkomezi. Ariko Imana yo mwijuru irahagurutsa umugabo mutoya yakengegwa iwabo, yakengegwa muri societe, atarafise ijambo aho yaba, atarafise icubahiro gikwiye, ariko Imana iramuhagurutsa. Ndafise itangazo kuri uyu mugoroba. Birashoboka yuko hari abantu bagukengera bivanye naho uvuka. Birashoboka yuko hari abantu bagukengera bivanye n'amashure wize. Birashoboka yuko hari abantu bagukengera bivanye n'ibihe by'amadeni wabasavye ukaba utari kurabishura kubera ibihe bitakoroheye. Birashoboka yuko hari abantu bagufatira mu gwara bakakuvuga uko bashaka, bakaguhindukiza kandi ukemera kubera atakundi ubona wobigenza. Ariko umwami yavuze muri iyi ndwi bamenyereye kuza bagucokora, bagiye kuza basanga ivy'Imana yari yaravuze vyashizwe mu ngiro, batangure guhindura amajambo mu izina ryayo. Imana ikora ikintu gituma bamenyereye kugucokora bahindura imvugo mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Muna ashobora gucokorwa bivanye naho yavukiye, his origin. Bakavuga ni you are from poor family, uva mu muryango ukenye, uva mu muryango ukengeretse. Ariko hari ikintu Imana ishobora gukora ikaduza izina ryaho, igitutsi cyari ku muryango wawe kigahinduka. Yesu natufashe cyane gose.
narabwiye abantu hano ku munsi wa mbere, umuryango wawe ushobora kuba utamenyekanye, so na nyoko batamenyekanye, ariko umwami yavuze izina ryawe rishobora kuduga, umuryango so na nyoko bakamenyekana biciye ku izina ryawe. Hariyo bakeya bari bavyumvise hano. Haleluya, haleluya. Aho uvuga ashobora kuba hatazwi, ariko ashobora kumenyekana biciye ku mateka Imana ikoresheje ubuzima bwawe. Aho ukomoka ashobora kuba hatazwi, ariko ashobora kumenyekana biciye ku by'ubutwari n'iby'ubushobozi Imana igukoresheje. Iwanyu ashobora kuba hatazwi, ariko ashobora kumenyekana biciye ku rugendo Imana yo mu ijuru ikugendesheje. Iwanyu ashobora kuba hatazwi, ariko ashobora kumenyekana. Ntago hararengerana ko Imana ishobora guhindura amateka y'izina ryawe. Ntago hararengerana ko Imana ishobora kukwita amazina mashasha. Ntago hararengerana ko Imana ishobora guhindura amajambo y'abantu. Haleluya. Ndasenga Imana yo mu ijuru yindwi ntihera abantu batarahindura amajambo mu izina rya Yesu. Yesu natufase cyane gose. Bahindura amajambo canke bareke. Amajambo rero niba yahindura kubera ko wisiguye, uri umuntu uzi kwisigura neza. Wanashima, don't ever even try to explain yourself. Ntugasigurira abantu kugira ngo bagutahure bagukunde. People will despise you. Abantu bazogukengera bagusuzugure. Let the action speaks. Reka ibitangaza Imana igukoreye bivuge. Reka imodoka Imana yaguhaye ivuge. Reka inzu Imana yaguhaye ivuge. Reka umufiyansi Imana yaguhaye avuge. Reka amavuta Imana yaguhaye avuge. Reka ingabire Imana yaguhaye ivuge. Reka ibitangaza Imana igukore bivuge. Haleluya, haleluya. Hari ikintu Imana igiye gukora mu bana ba repentance, ku muntu wese ari hano inyuma y'aya masengesho, kubera umwami yavuze uzocumva wese iminzereri izovuga mu matwi. Nta muntu ari gayo. Tera haleluya, tera haleluya, tera yini haleluya. Imana igukorera ikintu mbere yuko kuno kwezi guhera, mbere yuko uyu mwaka uhera, uzocumva wese azovuge ngo atari Imana yonyene yokora iki kintu. Turabizi ntabyo yari kwishoboza. Abantu 10 bariko baravyakira, abantu 20 baravyakiriye. Oh, oh, hey, hey, hallelujah. Babugena umutahe wiwe turawuzi, ahakura turahazi, aharara turahazi, inshuti ziwe turazizi. Ikinone cyavuye hehe? Where is this coming from? Ko tumuzi neza. Barihenze bamenye igihande ciwawe nka wewe, ariko igihande c'umwami adasa swe ntaco bigeze bamenya. Avuga ijambo rikomeye. Haleluya. John shirama agasirimba gatoya ntambirima. Imana ikora ikintu gituma abantu bacumva. Iminzereri ivuga mu matwi yabo. Iminzereri ivuga mu matwi yabo. Kwino man. Gwino John we, gwino John. Numugenga wibihe kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Kandi genera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyayo. Numugenga wibihe imenya byose ibitarabaho. Genera umuntu wese
bihindukiye mu gihe cyayo kandi genera umuntu wese bihindukiye mu gihe nyacyo ku mugenga w'ibihe kandi genera ariwe ijambo rimwe riva mutima kose haleluya mpagurutse mpagarara hano mwijwi ridasanzwe rihereza inkuba guturagara rituma intambwe itonoma ikagera ku birometero bituma nyamugiga imibaho ubushobozi budasanzwe imbaraga zo hejuru cyane ndatangaje prophetically Imana ikora ikintu kigitangaza gituma abakwanga n'abakekeranya bacumvise iminzerere ivuge mu matwi yabo. Hey! Hallelujah! 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 Baraza hehe k'ijuru ritabaye. Teli yindi hallelujah. Tela hallelujah. Teli yindi hallelujah. Hari abantu bagiye kuza bibaza ngo amazi ari cyari yayandi bagukengere nkuko vyahora basanga Imana yahinduye amazina, basanga Imana yahinduye amateka. Oya ntuze wisigure cyane ngo urabona cagiye mwamva ko ngo cagiye reka igihe kivuge. Time will tell. Igihe kigiye kuvuga ko Imana yagusobanuye, igihe kigiye kuvuga ko Imana yaguhinduriye amazina, igihe kigiye. Hagarara hanyene muvyeyi, hagarara hano. Ndiko ndabona umukecuru ariko arakwimbira icobo,
arashaka kugwamo ngo impemu zihere. Umaze iminsi ufite ibizunguzungu byinshi, umubiri wawe uri faible cyane, urumva ingufu zaguhezemo kumva umenga ni nkaho isukari yagabanutse mu mubiri, ukumva umenga uri kurajugumira mu mubiri, ukumva guhagarara bimaze igihe kingana gute? Vuga mu mpere microphone cyangwa uvuge cyane twumve. Mufashtira microphone. Birakunda kuba cyane cyane mu ijoro. Cyane cyane mu ijoro. Cyane cyane mu ijoro. Kumva umenga uri kuratakaza ubwenge. Ingo ikinogo yakwimbiye arakiutanga kukigwa mu izina rya Yesu. Come here. Ingo hano. Umuntu wese yakwimbiye ikinogo agutange kukigwa mu izina rya Yesu. Umuntu wese ashaka kukwirukanisha mu kazi agutange kukabura mu izina rya Yesu. Umuntu wese yugaye umugisha wawe ntiyagire ikintu na kimwe asubira gukora ko ngo ceme. Nta muntu ari hano yotera hallelujah. From this time in the name of Jesus, imhemu y'ibizunguzungu no kumutwara imhemu no kumuca intege turayihagarika. Aridegemza in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, ategerezwa kubaho. Toka nyarutsa, genda, leave. Nyarutsa, guruka, rekura sezera, rekura ubuzima bwiwe, genda, soka, leave. Rekura mapumo, rekura imhemu ziwe, rekura, nyarutsa ndagutegeka. Iki kinogo ndagifurira, ikinogo bamwimbiye ndagifurira, nyarutsa, leave. Rekura mu izina rya Yesu. Rekura amahaha yiwe, ingwara z'amahaha ndazihagarika, ingwara z'amapumo ndazihagarika, ingwara z'amahaha ndazihagarika. Aridegembya ikinogo cyose wamwimbiye, wamurozikazi we, in the name of Jesus uramutanga kukigwamwo mu izina rya Yesu, telaha teli yindi hallelujah. Ingo hagarara hano, kora kubitugu kubigikiriza cha. Imana igomba kuguha amahaha nk'ay'umujene mutoya. Hallelujah. Indwi yewe hallelujah. Uko ndabona amahaha yawe yari yayatatse cyane kugira ngo uheme nk'umuntu ari hejuru cyane mu kirere. Imhemu zigucu uwumva uriko uracuranwa imhemu. In the name of Jesus, ndaharura kuri gatatu, ndarenewinga igice ciwe cyo mu mahaha. I renew these parts. Turanagura mu izina rya Yesu. We speak restoration upon these lungs. Renew the lungs in the name of Jesus. Amahaha yiwe turaya cleaninga. Ingwari yari yose, every spirit, flying spirit yari kirakora ku mahaha yiwe irahunga mu izina rya Yesu. From this time respiration iragenda neza in the mighty name of Jesus. Amen. Komera Imana mashime. Hallelujah. Turi kumengo muhagarare muri babiri uko nyene muhagaza, abandi mwicare, have a seat. Hasigara aba babiri gusa, wewe na madame wawe. Can I prophesy? Imana ikirambwira ntimugire ubwoba, muri iki gisagara muzobaho kandi muzobaho neza. Listen, ndiko ndabona Imana izogenda yugurura utujyango duto ariko dutuma mubaho. Mu myaka iri imbere Imana izohindura inyenyeri nini cyane yaka bamwe mu bana banyu. Hallelujah. Ndiko ndabona Imana igukiriza umwana w'umukobwa very dangerous attack. Igitero cy'umwasi Imana ikimukurako vuba cyane. Kandi Imana izohezagira abana banyu bose bari hano. That's one. Hagarara ndagusengera. Hagarara ndagusengera. N'uyu nyene. Ndiko ndabona umurozi w'ahana bahani murambya munsi mu misozi cyane, ariko arakora utuntu mwijoro
mu masaa 10 z'ijoro imurambya uduzi murambya ahantu munsi y'umusozi ndiko ndabona ibitoki byinshi cyane ariko aragutongera kutuntu agomba ngo akutware imhemu utakaza ubwenge. In the name of Jesus uyu mwana azovamo mugisha mwinshi cyane. Satani oya muze kuza ndababwire ibyiwe kuko sinshaka ko ndabivuga abyumva kubera ko Satani ashaka kuzogwanya iterambere ryiwe ryo mu myaka iri imbere. Nibyo nshaka kubabwira kugira muzomumenye uko mumukurikirana no ko mumufasha kubera afise umugisha mwinshi. Is holding too much blessings. Hallelujah. Niko ndabona n'umuhungu wanyu wa kabiri azobabera umugisha. Satani azogerageza kumugwanya cyane ariko azobabera umugisha. Azobabera umugisha cyane gose. Satani azogerageza kumugwanya mu shake kumujuragiza cyane gose ariko is holding too much blessings. Umugisha w'Imana ufise mwinshi cyane gose. So ntago mufise uruhare ku bana banyu mu buryo bw'umubiri gusa kubarera no kubafasha but even in the spiritual ways. Reka mbwira umuvyeyi wese ari hano nuzovyara I know Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Nimba ushobora kwitanga mu kuba responsable no kumakinga sure ko umuryango wawe uri secured kandi uri protege mu buryo bwo kuronka ibyo bafungura n'ibyo babaho nuko biga, utegerezwa kumenya nuko n'inyenyeri z'abana bawe ziri secured, ziri protege, zizigamwe. Kwera ushobora kubafasha bakiga mugo bakabibirumbo mayibobo drug they will be poisoned with drugs. Satani n'abarozi bakabica bakaba n'abana bangahe bize ku mashuri azimbye y'Icongereza ma Cambridge mugabo nibibandi abavyeyi babo bafisa gahinda gakomeye kubera ibimogi byarabishe barabafashije mu biri mugabo nibabafashije mu buryo bw'imhemu. In the name of Jesus umwana wawe n'imbuto yo munda yawe ntagizohusha umugisha mu izina rya Yesu. Nta numwe agukomoka kazohusha umugisha we mu izina rya Yesu. Nta ufitanye isano nawe azohusha umugisha mu izina rya Yesu. Abawe bazogubwa neza mu izina rya Yesu. Imhemu ya deviation no gutakaza umugisha mu nda yawe, mu bana bawe, ku mugabo wawe, ku mufiance wawe, mu bamuvukana nabo mubana, Imana yo mu ijuru yihagarika mu izina rya Yesu. Nimba wizera tera hallelujah. Mani dufashe cyane gose. Hallelujah. Ya. Tugiye gusenga dusengere bya bintu nababarira. Remember. Mwabyibutse. Sure. Hagiye gushana kuri kose. Abazimu barapfa. So, umwami hano Dawidi amaze kuvugana ariko jewe no shobora kunesha uyu mugabo Goliath. Musazi we yaravuze ni uje gukora iki? Wewe ndazi ukugorana kwawe, ndazi ko usanzwe umeze, ariko reka ndakubarira ushobora kuba ufise ibitutsi byo muri kano kanya mugabo umwami ni yavuga ijambo rihindura ubuzima bwawe, ibyo bitutsi ntibizobandanya biza. Ayo majambo y'agakengegwe ntaga zobandanya za sinzi izina bariko barakwita for this time, ariko umwami w'amahoro avuge ayo mazina ntasubire kubandanya, ako gahinda ntigasubire kubandanya, ibyo vyago ntibisubire kubandanya, ibyo bitutsi ntibisubire kubandanya, ayo majwi baguhamagara ntasubire kubandanya, ako gakengegwe ntigasubire kubandanya. Dawidi yarivugiye ariko jewe noshobora kumunesha uyu mugabo Goliath. Bakuru biwe bajavuga ni we twebwe turi hano twarize urugamba, we have experience here, you are talking nonsense, urikura urashaka kugwira ariko je nariko ndibariza, I was just asking. Hallelujah. Ibyo bitutsi ntibizobandanya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ayo majambo mabi ntazobandanya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ako gakengegwe ntikazobandanya mu izina rya Yesu. Mana yo mu ijuru ndakwigize umuntu wese ari hano yambaye umwambaro w'agakengegwe umwambure, wambara umwambaro w'igikundiro, wambara umwambaro mushasha, wambara umwambaro musha, Imana ikwambika umwambaro. Hallelujah. Uhindura ibintu mu izina rya Yesu. Hallelujah.
hanyuma umwami Imana aramubarira, sinshaka ko dusoma indi mirongo myinshi kubera amasaha ariko aragenda yegera imbere. When the king speaks, you stand with the kingdom of the Lord. And standing in the kingdom of God is standing in power. Imana fashe cyane gose. Imana iramwumvisha Dawidi, iramubwira ko azonesha Goliyati. Goliyati yicaye ahantu, Dawidi yicaye ahantu, yumva ukuntu Goliyati ariko aracokora Imana y'Abisirayeli. Aravuga ni uyu mugabo ariko aracokora Imana y'Abisirayeli, iki cyonyene kiraza kumutsindisha, iki cyonyene kiramwambura amanota, iki cyonyene kiramwambura ubuntu imbere y'Imana. Atangura gucokora Imana, aravuga ngo Mana, ndahagaze mu bushobozi bwawe, ngomba mpagarare kubwo bwami bwawe, ngomba mpagarare kubwo muhamagara, ngomba mpagarare kubwo igikorwa. Umuntu wese ari hano ariko arahagarara kugira ngo igikorwa cy'Imana kigende neza, ariko arahagarara kugira ngo umuhamagaro ntuhagarare, ariko aragwanira amaravuga ni Imana mpezagira, ni wampezagira nanje nzohezagira igikorwa, ni wampezagira nanje nzokuvugira, ni wampezagira nzokushingira inta, ni wampezagira nzogura ibikoresho byo mu rusengero. Dawidi naravuga ngo Mana mfasha kugira ngo nkuri igitutsi mu nzu y'Abisirayeli. Hari umuntu ari hano afise umutima n'impuhwe z'urukundo rwo gukunda igikorwa cy'Imana. Imana yo mwijuru iravuza ijambo, iraje kugushoboza no kugukomeza kugira ngo ukuri igitutsi aho cari kiri mu nzu y'abawe no ku buzima bwawe no mu nzu y'Imana. Imana mwijuru iguhereza umugisha, utumushigikira igikorwa cy'Imana, utumushigikira ivugabutumwa, utumuhagarara ku bwami bw'Imana. Tera haleluya. Reka ndakubwira ikintu kimwe, kuba Dawidi yaravuze ngo ngiye guhagarara mu bushobozi, guhagararira Imana, ndayiserukire hano ngwanye uyu mugabo Goliyati. Imana mu ijuru yacimuhera inkomezi ico, amabuye afata amabuye, yibaza ngo n'amabuye asanzwe, ariko Imana irayamprishia, iyongeramwo inkomezi, iyongeramwo volume. Arabo seketere vrosata rante kelebonta koyaza. Hari amajwi y'abantu ari hano asohoka mu kanwa kumvikana ari amajwi asanzwe, ariko mu kanya isengesho tugiye gusenga hari amampri yo mu ijuru agiye kuamprisia. Ijwi ryawe rirumvikana mu isi yo mwijima nko guturika no kupomora na nyamugigima. Imana itegereza guhindura. Tera haleluya. There is one thing, hari ikintu kimwe umuntu ategerezwa kumenya, guhagarara mu bushobozi bw'Imana no guhagarara mu muhamagaro w'Imana no guhagarara ku bw'igikorwa cy'Imana is standing in power, standing in assignments of God. Guhagarara ku bw'umuhamagaro w'Imana ukavuga I'm standing for the kingdom of God, mpagaze kugira ngo umuryango wanje ntuzoje hasi. Abo tuvukana ntago twagiriye ubuntu bwo kuvukira mu gakiza, ariko ntawe uzopfa azimiye, bazomenya Kristo. Abweni ntago twagiriye ubuntu bwo gutahura aya mabanga kare, ariko jewe ko nayatahuye. Nta numwe azopfa ayongobejwe na Satani. Ugahagarara mu mugambi w'Imana, nimba ari Imana ibigomba gushitsa ukagihagararamwo neza, ubu maze guhagarara mu nkomezi na autorite. Umuntu wese ari hano afise inzara n'inyota yo guhinduka no gutabagwa ku buzima bw'igikorwa cy'Imana, hamwe n'ubuzima bw'umuryango, hamwe n'ubuzima bw'ahabaye. Imana yo mwijuru iguhereza inkomezi na protokoli kuvugira imbere yawe. I'm about to finish. Ngiye guheza, dusomere umurongo wa nyuma. Iyo umwami avuze, iterabwoba ryose n'icantege ryose rihinduka iry'ubusa. Yeah, of course, yes. Just comes nothing. Hallelujah. The people, all this threat is nothing. Iterabwoba ryose rihinduka iry'ubusa. When the king speaks, oh, hallelujah. Hallelujah. Umugabo bitwa Mose baramuhagurukiye, ariko umwami aravuga nti ndi kumwe nawe, niwe nahamagaye. Baguma bavuga ni fyefye, bavuga ni Imana mu ijuru kibakubita imibembe. Babibonye barumigwa. Umuntu wese ari karavuga ari contre ijwi ry'Imana. Imana ishire impamvu. Imana ishire impamvu buri jambo n'inkomezi kuzaga mu izina rya Yesu.
abura ijambo n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Haleluya. Aha, dusomere. Nahavuze. Samweli wa mbere nyene igice cya 17 ku murongo wa 38 kugeza kuri 46, and then caduheza usome wihuta mu bubangutse. 38. Yeah. Maze Sauli yambika Dawidi imyambaro yiwe, Gerageza kwihuta. amwambika n'inkofero y'umuringa mu mutwe n'ugwinjiriro rw'ibyuma. Dawidi araheza ahagatira inkota yiwe hejuru y'iyo myambaro, agerageza gutambuka ngo arabe kuko atabimenyereye. Maze abarira Sauli ati, ibi sinshobora kubijyana kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, araheza ahitana inkoni yiwe. Ashitse ku kagezi atoramwo amabuye y'imburungu 5, ayarokeza mu isaho yiwe y'ubwungere. Atora amabuye yiburungushuye 5 ayashira mu gasaho kiwe yahora jana kugenda guhiga. Kept there. Hari abantu bazanye amabuye hano. Did you? Abatajejo, I'm sorry, you are not going to understand. Hallelujah. Kandi yarafise umugozi mu ntoki wo guteresha ibuye. Yarafise n'umugozi. Bandanya. Nuko aja guhura na wa Mufilisitiya. Araja guhura n'Umufilisitiya. Umva. Ejo narababwiye hari ibibazo bikomakomeye biri imbere yacu. Dawidi nawe yafashe amabuye n'umugozi ashira hano. Aragenda aja guhura na wa Mufilisitiya. Hari Umufilisitiya kuri uyu mugoroba tuza guhura kandi ategerezwa gutembagara mu izina rya Yesu. Abantu bizera bari he? Tell hallelujah. This man was a threat ku bwoko bwa Isirayeli bwose, ku bantu ba Isirayeli. Yari yabaye iterabwoba, yari yabaye umuntu abatera. Mu gitondo yaravyuka kavuga ni mwabugabo mwe mutagira inkomezi, you are nothing. Akaca yisubirirayo, akongera akavyuka buri ko yumviriye gucokora no kubabaza. He used to do it. Yesu natfase cyane kose. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuri uyu mugoroba Imana yambura ijambo n'ubushobozi ikintu cyose tamenyereye kugucoko. Umusonga wose wamenyereye kukubabaza Imana wambura inkomezi. Abamenyereye gufata ijambo hejuru yawe Imana ibambura inkomezi mu izina rya Yesu. Abamenyereye kukuvuga ko Imana ibambura ijambo mu izina rya Yesu. Abamenyereye kugukritika Imana ibambura ijambo mu izina rya Yesu. Abamenyereye kukwita amazina Imana ibambura ijambo in the name of Jesus. Hallelujah. Aha. 41. Ego ihute. Wa Mufilisitiya nawe aza guhura na Dawidi umutwaje inkinzo amutamaje imbere. Nuko wa Mufilisitiya abonye Dawidi aramwitegereza aramukengera kuko yarakiri umwana w'umusore kandi yari inzobe y'umunyakaranga. Wa Mufilisitiya abaza Dawidi ati, mbega ugira ngo ndimbwa kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba. I want to show you. Hallelujah. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya atuje kundwanya ufise inkoni. Rindira hano ndababwira kandi hari abantu hano nagira nce umugani wo mu Kirundi ariko ndawuretse. Imana idufashe cyane. Nagira unyumva nabi. Hallelujah, hallelujah. Hari abantu hano bamenyereye bakwibonera ukwaye bavuga ni none nk'uyu koko bizogenda gute? Ariko umviriza uza gusigura murorera. Just wait. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Atangura kugakengera, kumbe ntibazi kwibuye kazanye hano. Imana yaryongeyemo inkomezi, Imana yaryongeyemo imbaraga,
Imana yaryongeyemo ububasha. Ndiko ndumva mu isi y'umwijima hari abantu batanguye kujugumira. Oh! Hallelujah! Be confident of your God. Hagarara weme ku izina ry'Uhoraho. Hagarara udafise ubwoba. Simama kiume, funga mkanda, piga hatua 10, songa mbele. Inama z'umwijima urahagarara kontre yazo. Hallelujah! Hallelujah! Hari abarozi bagiye kuza bibaza ngo ni bya bindi ariko basanga ibintu byahindutse. Ibintu bigiye guhindura isura mu kanya. Hallelujah. Ntituraheze. Let's finish. 45. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya ati uje kundwanya ufise inkota n'icumu n'agakobero, ariko jewe nje kuvugwa. Hagira umuntu avuga ngo ariko jewe. Oya, vuga ariko jewe utumbereza kuri bya bintu, utumbereza kuri gwa Goliyati. Gwa Goliyati ruri imbere yawe, gwa rusozi ruri imbere yawe. Vuga ni ariko jewe uyu munsi naje kukugwanya. Bandanya. Ariko jewe nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho. Mu izina ry'Uhoraho nyene ingabo, umwami yavuze. Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. The Lord God of the host, Uhoraho Imana y'ingabo za Isirayeli. Uyu munsi listen, reka nabari ikintu kimwe hano. We are here, ariko hari ingabo z'ijuru zabaye deployed, zaje muri kino kibanza. Ico tugiye kwatura kigiye gushigwa mu ngiro n'ingabo z'ijuru. Ico tugiye kuvuga kigiye gushigwa mu ngiro n'ingabo z'ijuru. Ndabona ama passport menshi karategwamwe amaviza muri uyu mwaka. Hari inyuma ndabona abantu bakiriye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uyu mwaka harimo ishimwe ryawe. Haguruka mukobwa wa Yesu. This year harimo ishimwe ryawe rikomeye cyane. Nawe wehagarara mwese. Understand? This year muri uyu mwaka harimo ishimwe ryawe rikomeye cyane. Hari umurozi umviriza, reka manze ndaguha amakuru yose. Listen. Hallelujah! Hallelujah! Hari umurozi yaguma ashaka gutwara inyenyeri yawe. Kandi ndazi kuzi ivyo ndiko ndakubarira. I know you know. Yaguma ashaka gutwara inyenyeri yawe. Mugabe Imana yo mwijuru biciye did you bring the other stone? Kajya kabuye wakazaye. Uyu munsi this Hallelujah. Hallelujah. Hari umuntu uzobona ko wamubangamiye, azoguma kwereka kumengura mubangamiye cyane. Uze wihorera uvuge make, uvuge ni naho utavuze ariko wakumvise. Hari igihe umuntu hari igihe wemeza umuntu agakauka gahora, ariko kavuga ni naho ajya nagaki nagakwavu nagasakanyika gasaka munyika karagiriye kwibuye kumva ibuye niribuze hanyuma agasaka munyika karavuga ni naho utavuze ndabizi ko wavyumvise. Hallelujah. Hari abantu bagiye kwemera ntibazokoma, ariko bazobereka ko mwababangamiye, ariko bazoba bakubititse, bazoba bafashwe, bazoba hallelujah. Imana dufashe cyane gose. Yesu nadutabare cyane. Imana irambwiye ntuharure imyaka 2, count 2 years. Mu myaka 2 amazina yawe azoba yahindutse completely. Imana igomba gushira muri process zo kwitegura
ntiwihute cyane rwose kubera hari umugisha uri imbere yawe. Don't rush. Ntagire n'umuntu atuma wihutisha ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikubikiye umugisha kandi uzoba umugore w'icubahiro cyane. Very honorable. Imana izoguha umugisha. God will bless you. Kandi uzogira umugisha cyane mu kwikorera iby'iwawe gusumba gukorera iby'abandi. Hallelujah. Imana yambwiye ndakubwira ni wongere usubire gukora, ntucike intege kuko ndiko ndabona guhomba, losing, usa nk'umuntu ariko aratakaza ibintu. Imana ikirambarira ni ntuhagarike, bandanya, wongere ubandanye, ugiye kongera kuvyibuha. Imana igiye kugutwenza kandi naragiye kuzana ayandi makuru uraza ndayaguhereze yose. Hariyo abantu baca babyumvise byose boca bagira. Imana dufashe cyane rwose. Turangirize rero sinsubira gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi uhoraho arakugabuye mu maboko yanjye. Uyu munsi arakugabuye mu maboko yanjye. Ngira nkwice. Ngira ndakwice. Nguci izosi. Goliyati turamuca izosi. Kandi imibyimba y'ingabo z'Abafilisitiya n'ingabo zose zawe abo mukorana wa mpemu mbiwe. Ngira ndayigaburira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mu ishyamba. Turazigaburira ingabo zo mu kirere kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hariho Imana. Babimenye bimenyekane mu izina rya Yesu. Kandi iri koraniro ryose rimenye yuko uhora hadakirisha inkota cyangwa icumu kuko intambara ari y'uhoraho. Oya, please. Kandi rihanga ryose, iri koraniro ryose rimenye yuko adakirisha inkota cyangwa icumu kuko intambara ari y'uhoraho. Intambara ni y'uhoraho naho wogeza ngaho. Gezaho nacho. Reka tugeze hano. Umvira mwenza ati intambara ni y'uhoraho. Intambara ni sigwanje ni y'uhoraho. Yesu natwase cyane. Bampagurukiye sije nigwanirira n'uhoraho yampamagaye. Baguhagurukiye siwe wigwanira n'uhoraho ari ku ruhande rwawe. Intambara ni y'uhoraho. Intambara ni y'uhoraho. Intambara ni y'uhoraho. Ni wagiye kukugwanira intambara zose. Tena haleluya. Uyu munsi Imana imenyekane yuko ariyo Mana iri hejuru y'ayandi majuru yose. Bimenyekane mu izina rya Yesu. Bimenyekane mu izina rya Mana dufashe cyane gose. Hallelujah. Tuvyaguruke gatoya. Vyaguruke. Hallelujah. We are going to pray. Tugiye gusenga. You want to pray. You want to pray. Urashaka ndakubarire, do you want me to tell you? You want? Come forward. Let me tell you something. The new fire is coming. God is letting new fire within you. You want to be filled of fire. The devil was going to try to steal your dreams and to take away the dream realm away from you. But I'm seeing the angel of the Lord coming over your dreams. I'm seeing the Lord that will be revealing every hidden secret upon your life. There is a lot of people whose their life will be changed just because of you. God will change the lives of many just because of you. Don't despise yourself. Just walk by your steps. Don't despise the little and small steps you make. The Lord is speaking to you right now. There is a fire, and every gift that God will be opening about you, upon you,